Turifuriza umugoroba mwiza cyane nshuti wanywanyi ibiganiro byacu muherereye hose hirya no hino ku isi twongeye kwifuriza kumererwa neza cyane tunabaha ikaze ngaho kuri mbonesha kure yacu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abatwumviriza mwese rero zimwe ariko muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze muri uyu mugoroba kuri wa kabiri kwegenekerezo ya mbere ukwezi no kw'icumi umwaka wa 2024 turabahaye ikaze mwese abatwumviriza mwese aho murereye mu bice bigiye bitandukanye dore ingingo nkuru rero by'umwariko tugiye kugarukaho muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya aho tugiye kurabera hamwe rero by'umwariko amakuru akomeye cyane ariko aragaruka kubigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye dore by'umwariko ingingo nkuru amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya no kumuvugizi wa Red Tabara yaje kugenda aratangaza ndetse akaba ariko aranagaragaza neza yuko by'umwariko umuhari wiwe wongeye gutsakirana ndetse no guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisoda c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira abatari bakeya kandi barakomeza kugenda bashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwariko hiteguwe by'umwariko ngo Red Tabara yuba yiteguye gukomeza guhangana n'igihugu c'u Burundi ni mu gihe kandi amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira ndetse akagaragaza neza ko igisoda c'u Burundi cyatanguye gukoresha zimwe mu ntwaro zikomakomeye cyane harimo intwaro bivuga ko baba baherutse gukora mu Bushinwa ndetse no mu gihugu c'u Burusiya intwaro zigomba kubafasha mu guhangana n'uyu muhari wa Red Tabara mu miseze kandi nibwo by'umwariko umuvugizi uyu muhari wa Red Tabara yaje kugenda aratangaza ndetse aranagaragaza neza ko by'umwariko bari bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane ndetse by'umwariko no gufatanya by'umwariko no gufatana mu mazotsi n'abasoda b'u Burundi ndetse n'aba FDLR n'abandi ba mayimayi by'umwariko ndetse biza gutuma abatari bakeya baza kugenda barasiga ubuzima amakuru yihuta adafise ivumbi rero yakomezaga kugenda aradusumira yashimangira ko Uburundi by'umwariko bukomeje kugenda burishora mu ngwano uyu muhari wa Red Tabara waje kugenda urashimangira ko nubwo ukomeje kugenda uragabwaho ibitero bikomakomeye cyane n'ubundi biteguye gukomeza kwigwanaho ndetse no guhangana n'iki gisoda c'u Burundi bivuga ko gikomeje kugenda cyifashisha abo muri FDLR ni mu gihe igisoda c'u Burundi ndetse n'ubuyobozi bw'u Burundi nabo bakomeza kugenda barashimangira ndetse bakanavuga ko by'umwariko uyu muhari wa Red Tabara waba uriko urafata cyangwa se urafashwa n'u Burundi nk'uko byagiye biratangazwa n'abategetsi bagiye batandukanye mu kiganiro cy'uno mwanya turagaruka ku ngwano zongeye kugenda ziribonekeza muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo aho bivugwa ko rero abasoda baturutse mu ishamba rya Kibira bongeye kwambukana zimwe mu ntwaro ziremereye cyane bivuga ko zoba zigiye guhanganwa cyangwa se kugwanishwa ku muhari wa Red Tabara turagaruka kandi ku makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwariko ku ngwano zikomeje kugenda zirabaho hirya no hino mu isi turagaruka kuri bamwe mu banyafrika bagiye batandukanye by'umwariko bamaze kugenda bibonekeza cyangwa se by'umwariko bamaze kugenda baragaragara ndetse bamaze kugenda barisanga mu ngwano hagati y'igihugu c'u Burusiya ndetse na Ukraine ari abanyafrika ndetse batazi uko byo bagendekeye cyane turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hano muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo ahakomeje kugenda haribonekeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye agendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bitandukanye haravugwa ibiganiro bikomakomeye cyane by'umwariko byabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola ariko akaba ari ibiganiro biriko birategura uguhura kwa Perezida Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame ariko hakaba hatatangajwe by'umwariko uburyo bashobora kuzahura ndetse n'uburyo by'umwariko bishobora kuzoba bimeze nk'uko bikomeza kugenda biragaragara biravuga ko intumwa z'u Rwanda na RDC zishobora kongera guhurira i Rwanda mu gihugu ca Angola nk'uko bikomeza kugenda biragaragara hari abantu benshi bakomeje kugenda baragaragara ndetse by'umwariko baranibonekeza baranatangaza neza yuko batayiwe impungenge by'umwariko n'ibikomeje kugenda biraba ariko kandi Uburusiya bwamaze kugenda bushimangira ko bigendanye n'ubukani no ngwano bakomeje kugenda barahanganamo na Ukraine ikomeze kugenda irafata intera baje kugenda barashimangira ndetse bagaragaza ko biteguye guhangana ku buryo bukomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo bahangane n'igihugu ca Ukraine bakaba bavuze ko bagiye kongera ingengo y'imari igenewe igisoda c'Uburusiya nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa
turabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherere mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze abatwumviriza by'umwariko bari muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini by'umwariko ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose turabifuriza umugoroba mwiza cyane tunabaha ikaze ku banywanyi b'ibiganiro byacu nimba ari ubwa mbere usenga rero kuninoboresha kuri ya channel yanyu ya Burundi News TV sonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu ucurabana natwe 5 kuri 5. Turabahaye ikaze mwese rero by'umwariko reka tuyatangurira mu gihugu cacu c'u Burundi. Biravuga ko rero abasoda bamaze imisi bariko baritoreza cyangwa se barahabwa amabwiriza mu ishamba rya Kibira by'umwariko bamaze kwerekeza mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho bagiye guhangana n'umuhari wa Red Tabara. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko rero umuhari wa Red Tabara waje kugenda urashimangira ko ufise amakuru 100% k'abasoda b'u Burundi bongeye kwinjira ku butaka bwa Kongo bare biganje mu by'umwariko muri FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse na FRN. Amakuru yihuta kandi adafise vumbi akaba akomeza kugenda arashimangira ko bijiranye impoho zikomakomeye cyane ibikoresho karundura bivuga ko bigomba kubafasha by'umwariko mugangana ndetse no kurasa uyu muhari wa Red Tabara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse anagaragaza ko inzego zijejwe umutekano muri kino gihugu c'u Burundi ngo zazimaze imisi zirategura abasoda ndetse zinarahereza ibikoresho bikomakomeye cyane. Hari amakuru yavuzwe yuko rero hoba hari imodoka zerekeje mu ishamba rya Kibira zitwikiriwe n'amahema mu misi mike yiheze ariko ngo zikaba zari zipakiwemo intwaro zikomakomeye cyane, intwaro bivuga ko zoba n'inshasha zarakuwe mu gihugu Burusiya ndetse n'igihugu c'Ubushinwa akarizo zigiye gutangira by'umwariko kwifashishwa mu guhangana n'uyu muhari wa Red Tabara. Aba indongozi z'igisoda c'u Burundi rero zarabahaye amabwiriza ndetse n'amategeko akomakomeye cyane zibabwira yuko rero bakwiye guhangana n'igihugu c'u Rwanda aho bavuga ko rero by'umwariko baba bagiye guhangana n'igisoda c'u Rwanda dore ko bamaze igihe bavuga ko Red Tabara yoba irasanzwe ikorana n'igisoda cy'u Rwanda ibintu u Rwanda rwahakanye kuva kera by'umwariko. Red Tabara yavuze ko rero idatewe ubwoba by'umwariko n'ibyo bitero bashobora kugabwaho ndetse bavuga ko biteguye gutanga isomo karundura isomo karabutaka kubigendanye n'igisoda c'u Burundi kireko kirimo kirifashisha abo muri FDLR kugira ngo by'umwariko babashe kuba bo bafasha mu guhangana. Hari intwaro bivuga ko rero ari intwaro zikomakomeye cyane zigiye gutangura kwifashishwa mu kuzikoresha ariko kandi Red Tabara niryo munwa mu kuvuga ko rero izo ntwaro ishobora no kuzazifata mu gihe gitari gitoya ikazatangura kugenda irazirashisha igisoda c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya rero by'umwariko barakomeza kugenda bagaragaza ndetse banerekana neza yuko by'umwariko amakuru barakomeza kugenda berekana neza ko ingwana igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirishora mu by'umwariko kuri Red Tabara badashobora kuzoyitsinda mu gihe bamwe rero banenga ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye bavuga yuko rero by'umwariko ubutegetsi bwiwe by'umwariko butazi ikigendanye n'umutekano mu gihe guhera umwaka uheze umuhari wa Red Tabara watanguye kugenda uragaba ibitero bikomakomeye cyane ngaho mu gihugu c'u Burundi bagahitana abasoda benshi abandi bagakomereka ariko kandi bikarangira atamusoda n'umwe wa Red Tabara afatiwe muri ivyo bikorwa cyangwa se ngabashe kuba yo kwicigwa muri ivyo bikorwa. Ibi kandi by'umwariko biragendana n'amakuru aherutse gushigwa ahagaragara mu misi iheze kwigenekereza 2025 kwezi kw'icenda umwaka wa 2024 aho by'umwariko ahongeye kugaragara ingwano zikomakomeye cyane hagati y'impande zombi. Icyo gihe Red Tabara yaje kugenda iratangaza ko ihanganye n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Icyo gihe by'umwariko umutwe witwaje ibigwanisho wa Red Tabara by'umwariko ugwanya leta y'u Burundi waratangaje ko uhanganye ku buryo bukomeye cyane n'ingabo z'icyo gihugu ndetse n'umutwe wa FDLR mu migwano yari imaze imisi irabera mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ubwo twasubiye inyuma gatoya raporo impuguke za ONU kandi cyangwa z'umuryango w'abibumbye yarasohotse muri Kamena umwaka wa 2024 yaragaragaje ko ubufatanye bw'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR hamwe na
na CNRD cyangwa FRN byongereye imbaraga rero ubwo umubano w'igihugu w'iki gihugu ndetse n'u Rwanda wazambaga. Bivuga ko rero inzego z'umutekano z'u Burundi zikomeje kugenda zirakarishya abasoda kugira ngo bazabashe kugaba ibitero ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda, aho bakomeje kugenda baragishinza kuba inyuma ndetse no gutera inkunga uyu muhari wa Tabara. Ni ibintu kandi leta y'u Rwanda yahakanye, ahubwo zimari gukomeza kugenda urashinza Burundi ko bakomeje kugenda barafatanya n'imihari igitandukanye irimo yasize ikoze amabara canga amahano nka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 cyangwa se by'umwihariko bakomeje kugenda barakora ayandi mahano n'ayandi mabara. Ubu bufatanye by'umwihariko buragamije guhuza imbaraga by'umwihariko mu kugwanya umutwe witwaje cyangwa umuhari witwaje ibigwanisho wa M23 ugenzura ibice byinshi cyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse no kugwanya imihari y'abarundi irakorera muri RDC irimo nka Tabara ndetse na Forebu nkuko biko biratangazwa. Icyo gihe umuvugizi wa Tabara mu rwego rwa gisirikare Bwana Patrick Nahimana hari kwigenekereza 25 Nzeri umwaka wa 2024 yaratangaje ko abagwanyi babo bahanganiye n'ingabo z'u Burundi FDLR na Mai Mai by'umwihariko ya Kutumba ndetse n'indi mihari mu gace ka Kipombo ndetse na Kipupu n'uduce two muri grupuma ya Itombwe muri teritwari ya Mwega mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nahimana yarasobanuye ko rero bigaragara ko FDLR ariyo irashaka gukomeza kugwana bitandukanye n'ingabo z'u Burundi. Ati biragaragara yuko rero FDLR ariyo ishishikariye by'umwihariko cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba bitandukanye n'igisoda c'u Burundi by'umwihariko bariko baraza imbere by'umwihariko mu gihe Burundi by'umwihariko bukomeza kugenda buragenda bigura intege. Yaravuze ko kandi abasoda benshi cyane baba by'umwihariko barasize ubuzima bashika kuri 20 abandi batabarika bakaba baragiye barakomerekamo. Ingabo z'u Burundi kandi zirakorera muri Kivu y'Amajyepfo hashingiwe ku masezerano ubutegetsi bw'icyo gihugu bwagiranye n'ubwa RDC mu mwaka wa 2023 by'umwihariko bigendanye no kuwangana n'imihari yitwaje ibigwanisho irimo nka Tabara. Kuva mu mpera za Kanama kugeza mu ntangiriro za Nzeri umwaka wa 2024 mu ntara y'Ibitoke na Bubanza zegereye RDC rero hagiye haravugwa inama z'abaofisiye bakuru muri mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no muri FDLR ndetse na CND cyangwa FRN byacaga amarenga yuko rero hashobora kuzogabwa ibitero kuri Tabara. Uyu Patrick Nahimana asanzwe aravugira Tabara atajya umunwa yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza ko rero yoba yiteguye guhangana ku buryo bukomakomeye cyane n'abatari bakeya. Yavuze ko umuhari wiwe witeguye guhangana by'umwihariko n'igisoda c'u Burundi ndetse anavuga ko batari ko barakangwa n'izo ntwaro bamaze kugenda barazana. Biravuga ko rero igisoda c'u Burundi kirimo kirakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuba cyo vuguruzwa cyangwa se cyo kwivugurura mu bigendanye n'imigwanire, mu bigendanye n'ibikoresho, mu bigendanye na tekinike basanzwe barakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi byose kandi birakomeza kugenda biratera impungenge batari bakeya, aho gushika ubu ngubu by'umwihariko bakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda by'umwihariko biravuga ko igihugu c'u Burundi nacyo cyaba gishaka kuzotera mu buryo bukomeye cyane, aho kiriko kiragaragaza neza ko cyifuza cyangwa se cyifuza kurangiza ibibazo bigendanye n'umutekano muke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe kandi benshi bavuga ko by'umwihariko ibyo u Burundi baba buriko birakora ari nko kubona FARDC yabigizwe n'abasinzi ndetse n'abandi basaudi bariko baragerageza by'umwihariko guhangana n'umuhari wa M23 nabari nahanga rero bakaba badatinya ndetse batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko kugerageza guhangana n'uyu muhari wa Tabara ari ibikorwa by'umwihariko bitari byiza by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara mu gihe iyi Tabara irasanzwe ifise amanyanga ndetse by'umwihariko na tekinike zigendanye n'urugamba mu bikorwa bigendanye no guhangana n'iki gihugu. Tabara iravuga ko yifuza impinduka mu gihugu cy'u Burundi ndetse ubuyobozi bugasaranganywa kuri bose n'ibwiharigwe naho ubwoko bw'abahutu ndetse amatora akaba yotegurwa neza cyane ndetse no kubahiriza canke gushyira mu ngiro imwe mu mwanzuro yafatiwe yarusha mu gihugu ca Tanzania. Guverinoma ya Angola irateganya yuko intumwa z'u Rwanda n'iza Repubulika
iharanira intwaro rusange ya Kongo ku rwego rwa ministre zizongera guhurira i Rwanda mu kwakira nk'uko bikoratangazwa mu mwaka wa 2024 dizono z'uburyo bwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Izi ntumwa zirayiruka i Rwanda ku igenekerezo ya 14 Nzeri mu mwaka wa 2024 ubwo zananirwaga rero kumvikana ku buryo buhuriweho bwateguwe bwo gusenya umuhari w'iterabwoba wari wa FDLR urakorera mu mashamba ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga by'umwihariko n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda ku igenekerezo 30 Nzeri yaratangaje kuri X yahoze yitwa Twitter ko u Rwanda na Angola rero byemeye ubu buryo, ariko mugenzi wiwe wo muri Kongo Terence Kayikwamba aza kugenda aratera utwatsi ibyo bikorwa ndetse n'uwo mugambi. Minisitiri Nduhungirehe kandi yaranasobanuye kandi ko Minisitiri Kayikwamba yanze ko haba indi nama ihuza inzobere mu bajejwe iperereza agombaga kuba ku igenekerezo 30 Nzeri ndetse no ku igenekerezo ya 1 Ukwakira umwaka wa 2024 haganirwa birambuye ku igenamigambi ryo gusenya umubare wa FDLR. Olivier Nduhungirehe kandi yaragize ati ubu buryo buhuriweho rero by'umwihariko bwashyigikiwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola ndetse n'uw'u Rwanda, ariko uwa RDC wenyine yarabyanze ananga igitekerezo cy'umuhuza cy'uko rero inzobere zongera guhura kuva ku igenekerezo 30 Nzeri gushika ku igenekerezo ya 1 Ukwakira umwaka wa 2024 kugira ngo by'umwihariko zibashe kuba zoganira birambuye ku buryo bw'ibikorwa. Ambasaderi wa Angola rero mu muryango w'abibumbye Francisco José da Cruz ku igenekerezo 30 Nzeri yaramenyesheje akanama ko muryango kajejwe umutekano ndetse no mu gice cya mbere cyo kwakira umwaka wa 2024 intumwa z'ibi bihugu by'umwihariko ko zizongera guhura. Yaragize ati inama ikurikira iyo ku rwego rwa minisitiri irateganyijwe mu gice cya mbere cyo kwakira umwaka wa 2024 hagamijwe kugera ku bwumvikane buganisha ku guhura kw'abakuru b'ibihugu by'umwihariko gushobora gusinywamo amasezerano y'amahoro ya Burundi ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Ambasaderi da Cruz yarahamije ko rero Perezida Paul Kagame u Rwanda na mugenzi we wa Kongo bafise ubushake bwo kugera ku masezerano y'amahoro ndetse no kuzahura umubano w'ibihugu byombi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ariko kandi binavuga ko rimwe rero by'umwihariko ku ruhande by'umwihariko rwa Kongo bemera bakajya by'umwihariko mu bikorwa by'amahoro, ariko kandi ku rundi ruhande bikaza kugenda birangira bivuga ko igihugu cy'u Burundi cyaba kigerageza cyerekana yuko by'umwihariko ingwano bariko baragwana bashobora kuzayitsinda, ariko by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda baranagaragaza ndetse baranerekana neza yuko ibikomeje kugenda by'umwihariko biribonekeza by'umwihariko ari nko kugambanira Burundi mu gihe imigenderanire yaba isubiye kongera gusubirwa mu ngiro cyangwa gushyirwa mu buryo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi byose rero by'umwihariko bikaba bikomeza kugenda biragaragaza ndetse biranerekana neza yuko by'umwihariko hashobora kuzogaragara ubundi umwuka mubi hagati y'impande zombi nk'uko bikomeza kugenda biribonekeza. Hari abanyafurika bamwe na bamwe rero bariko baratangaza ko bagiye barisanga mu ntambara zikomeje kugenda zirabera hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine, ari abanyafurika ndetse bakaba bariko by'umwihariko baratangaje abatari bakeya. Ni mu gihe ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi rero bitajya umunwa mu kuvuga ko by'umwihariko intambara ndetse n'ubwumvikane buke buriko buragaragara hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya aribyo bishobora gukomeza by'umwihariko kwibonekeza cyangwa aribyo bishobora gukomeza kuzagaragara muri icyo gice, mu gihe rero by'umwihariko hari abacancuro bariko babarizwa mu bihugu bigiye bitandukanye nga mu burengero bwa Afurika, ariko kandi iyi Ukraine nayo ikaba igerageza kugaba ibitero ifatanyije n'abasanzwe baragwanya ibyo bihugu. Imyaka irashika kuri 2 n'amezi 7 biraheze by'umwihariko ingabo z'Uburusiya zitanguje ingwano muri Ukraine. Ni ingwano benshi rero by'umwihariko batatekerezaga ko ishobora kuba yomara igihe gito cyane, ariko irakomeje nta n'ikizere cy'uko rero izohagarara vuba. Nubwo rero byitwa ko ari ingwano y'Abarusiya ndetse n'abanya-Ukraine, sibo gusa bayigwana kuko buri gihugu rero cyarashatse abahawe izina ry'abakorerabushake bogifasha mu gushaka insinzi.
uzumva Uburusiya rero burashinja Abafaransa, Abanyamerika ndetse nabo mu bindi bihugu bigiye bitandukanye by'Iburaya gufasha ingabo za Ukraine. Ni ibirego kandi bishingira ku kuba hari abishwe rero haragiye hicwa abakorerabushake bo mu burengerazuba bw'isi baragiye barajya gufasha igihugu ca Ukraine. Ku rundi ruhande uzumva Ukraine ndetse n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bihamya ko rero umuhari w'abacanshuro w'abawagina urafasha ingabo z'Uburusiya ndetse no kwinjiza mu ngwano urubyiruko rwahawe imyitozo igihe gito cyane. Umuhari wa Wagner urafise abagwanyi babirabura rero bahawe izina rya Wagner Noilers bakomoka mu bihugu bigiye bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika, kugira ngo abanyafrika rero bagere mu rugamba muri Ukraine hifashishijwe uburyo bugiye butandukanye nk'uko byemezwa n'ikimenyesha makuru Jeune Afrique mu nkuru y'ubucukumbuzi cyabashije kuba cyoshira abona. Ni inkuru kandi ishingira ahanini ku buhamya rero bw'umusore wahawe izina rya Alani washoboye gutoroka Wagner ubwo rero abagwanyi b'uyu mutwe by'umwihariko bari muri Belarus bitegura kujya muri Ukraine ahungira muri kimwe rero mu bihugu bikoze ku nyanja nto rero ya Pacifique. Uyu musore akomoka muri Repubulika ya Centrafrica yarasobanuye ko kugira ngo ashobore gucika Wagner yabanje kunyura rero mu masambu ndetse n'amashyamba n'urugendo rubi cyane rwashoboraga gutwara n'ubuzima bwiwe. Alani yarasobanuye ko rero yafungiwe ibangwi muri Centrafrica by'umwihariko azize akagambane by'umwihariko ko amubeshye yuko yibye moto ngo ubwo rero yari muri kasho umurusiya by'umwihariko ukorera Wagner yamusanze by'umwihariko amusezeranya kumufunguza, ariko nawe rero akemera kujya rero mu myitozo y'abarinda umutekano. Uyu musore ngo rero yibwiraga yuko uyu murusiya ari nka marayika rero murinzi wiwe, yemera icyifuzo ciwe amujyana mu myitozo mu Burusiya. Nuko rero yisanze yageze muri uyu muhari w'abacanshuro nk'uko bikaba yatangazwa. Yarasobanuye ko rero ubwo yaramaze gucika Wagner abagwanyi b'uyu muhari by'umwihariko bamwandikiye bamumenyesha ko bazamushakisha bakamwica, ngo baramubwiye ngo wa bwoko bw'imbwa we by'umwihariko we tuzaguhiga aho wagiye hose tuzokwisha. Iki kimenyesha makuru cyarasobanuye ko rero kugira ngo uyu musore ahe abanyamakuru rero bacyo amakuru arambuye byagoranye, kuko rero yabanje gukeka ko ari abagwanyi ba Wagner biyobaranyije kugira ngo babashe kuba bamugirira nabi. Nawe mu nyuma yo kubizera rero yabasobanuriye ishingiro ry'impuguke yari afise ati abantu bo muri Wagner bahiga abaturutse babanje rero kwiyoberanya bigize abamenyesha makuru nk'uko bikaba yatangazwa. Si Alani gusa rero winjiye muri Wagner, kuko rero hari n'undi ukomoka muri Cote d'Ivoire wahawe izina rya Richard. Uyu nawe by'umwihariko yasezeranyijwe umushahara w'amayero ashika ku 1,500 kugira ngo yinjiremwo, ariko ngo ntayo yigeze arahabwa. Richard yarasobanuye ko rero yatojwe kugwanisha imbunda nini cyane zizwi nka aritarayezi, kimwe na mugenzi wiwe by'umwihariko ukomoka muri Nigeria wahawe izina rya Joseph nawe rero wamaze imyaka ishika ku 8 mu Burusiya, aho yari yaragiye kwiga muri kaminuza yumvikanye mu bimenyesha makuru byo muri iki gihugu yishimira kuba rero agwanira muri Ukraine. Uyu musore yagaragaje ko rero kugwanira mu Burusiya ari nko kugwanira igihugu ciwe, kandi ko Abarusiya ari abavandimwe biwe. Ni umwe rero mu bo leta y'Uburusiya ariko yifashisha nk'urugero rero by'umwihariko rukurira urundi rubyiruko rero rw'abanyafrika muri iyi ngwano. Joel muri Centrafrica nawe by'umwihariko yinjiye Moscow mu nyuma yo kugirana ikiganiro na Wagner binyuze kuri TikTok, kuko rero yari yejejwe amahera menshi cyane kugira ngo agere i Moscow ngo igihugu cabo cyabigizemo uruhare. Uyu munyanigeria kandi wiga mu Burusiya wahawe izina rya Emmanuel yagaragaje ko rero by'umwihariko we yanze kwiyunga kuri Wagner, gusa ngo by'umwihariko abashinzwe umutekano b'i Moscow bahora babakangisha ko rero nibakomeza kwinangira bazabambura buruse by'umwihariko zo kugira ngo babashe kuba bo kwiga.
Emmanuel yarasobanuye ko abayobozi muri kaminuza bababwira ko bagenzi babo barwanira muri Ukraine bagize amahitamo meza kandi ko rero binjiza amahera menshi cyane. Bamwe rero biyemeza kugwanira iki gihugu nka Emmanuel, ariko kandi hari abava kwizima kimwe rero n'abahitamo guhunga igihugu c'Uburusiya bakaba bokivamo. Ubwo rero ingwano yo muri Ukraine yatanguraga, Uburusiya bwashyize ibiro rero byinshi cyane hirya no hino byo kwakira abimukira bashaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba, biganjemo muri Afurika. Abo barirwa mu bihumbi barakiriwe, baratozwa, barahabwa inyigisho zikomakomeye cyane. Bimwe muri ibyo biro ni ibya Skahatovo biri mu birometero 70 mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Moscow. Gusa ngo abimukira badashaka kujya kwiyandikisha babwirwa ko rero bazirukanwa cyangwa se bagafungwa. Uretse kuba by'umwihariko hari abakurwa muri Afurika ndetse no muri zo kaminuza, hari abakurwa muri za gereza zigiye zitandukanye aho bafungiwe ibyaha byiganjemo ibyo gucuruza cyangwa se gukoresha ibiyobyabwenge, basezeranyijwe ko rero nibatsinda batazongera gufungwa. Iki cyemezo kandi by'umwihariko cyashingiye ku biganiro by'umwihariko Yevgeny Prigozhin warongoraga Wagner yagiranye na minisiteri y'ingabo y'Uburusiya. Perezida Vladimir Putin nawe rero yaragishyigikiye cyane. Komani wari umushoferi muri Cote d'Ivoire yagiye mu Burusiya afungwa akekwaho rero gucuruza ibiyobyabwenge. Mu mwaka wa 2024 yarafunguwe yinjizwa muri Wagner yarwaniye muri Bankamti, kimwe rero na Nathan ukomoka mu gihugu ca Zambia. Nathan nawe rero yarafunzwe imyaka ishika kuri 2 mbere yo kwinjizwa muri Wagner, kimwe rero na Nemzi wo muri Tanzania bapfuye by'umwihariko mu gihe basabaga kurekugwa imibiri yabo by'umwihariko yacyuwe mu bihugu byabo, ariko nta ndishyi y'akababaro bahawe. Mu gihe gereza zo mu Rusiya rero hafungiwe abantu barenga 200,000, ariko nta mubare ufututse w'Abanyafurika by'umwihariko uzwi wabagwanira muri Wagner Group. Inzego z'ubutasi mu burengerazuba bw'isi rero zivuga ko abagera ku bihumbi 500 bajyanywe mu Burusiya ku rugamba muri Ukraine hagati ya 2022 ndetse n'umwaka wa 2023, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe rero bakomeza kugenda baravuga ko izi ngwano zikomeje kugenda ziratwara ubuzima bw'abatari bakeya. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muri mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.